kuri wa gatandatu igenekerezo nyamwiri 9 ntwarante uno mwaka ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwuguruye icese ishure kaminuza ry'Imatana riri muri komine ya Matana mu ntara ya Bururi kucivugo ngo inyigisho zishingiye ku bintu bishasha kugira ngo ziteze imbere kibano mu iterambere rirama kandi ridakumira. Ivyo bikorwa bikaba rero vyatewe iteka n'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho za kaminuza yaserukiye umushikiranganji w'indero Ndayitwayeko Willy Marcel. Ibirori bikaba rero vyatangujwe n'inkuka ya misa yo gukengurukira Imana aho patiri yasomye iyo misa yavuze ko iryo shure kaminuza ari ingabire y'Imana. Hakurikiye gutabura igitambara no gutembereza abaraho mu nyubako z'iyo kaminuza. Mu ijambo ryiwe urongoye iyo kaminuza Philippe Ntawunkuriye avuga ko iyo kaminuza yaje hageze ngo ikaba rero yatanguye ibikorwa vyayo mu kwezi k'umunani umwaka wa 2024. Ikaba ifise ibisata bibiri icuburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe n'ico kwitunganiriza imigambi. Nayo kubw'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho za kaminuza yaserukiye umushikiranganji w'indero Ndayitwayeko Willy Marcel yashimiye shirahamwe EPDDI ry'imvukira za Matana ryashinze iyo kaminuza, akavuga ko izogira akamaro ikibano ndetse n'igihugu cose. Turazi ko kubaka ikintu gishasha vyama bigora kandi bitera amabavu menshi, bisabwira burengeye ibikorwa vya misi yose mbe no kwitanga. Nashaka nshimire cyane gose abagize kino cimviro cyo gushinga ino kaminuza nshasha ya Matana, na cyane nabo bari muno shira hamwe yitwa EPDDI. Numvise eka ni ibintu aziko bigoye cyane gose kuja hamwe bagashinga n'umugambi. Shaka mbere no gushimira n'abafashije, shaka kuvuga buramatari, shaka kuvuga abagwizatunga bari ngaha, shaka kuvuga mbere n'abantu bose bafashe no mu bisabisho. Eka shaka gushima cyane gose n'uwaduhaye igisabisho ngaha gihe twatangura ino nama, gihe twatangura bino birori. Padiri yashika igisabisho ngo ndamushime cyane gose kuko yagize neza kubanza kuduha inkuka y'imisa. Yasabye abarongoye iyo kaminuza gutanga inyigisho z'akanovera no gukorana n'izindi kaminuza haba mu Burundi canke mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kuvyerekeye gutanga ubumenyi, iri shure kaminuza ritegerezwa gushikiriza ubumenyi nyabwo bwuzuye mbere busesekaye, ubumenyi bufasha mu kuronderera umuti w'ivyo vyose bituma Uburundi bwacu budatera imbere. Ubwa kabiri, kuvyerekeye ubushakashatsi, iri shure kaminuza turiko turugurura umwaka w'ivyigwa rize ritange ubumenyi n'ivyo, ariko kandi rize rishinge umushinga ukomeye w'ubushakashatsi. Aha rero bigasaba laboratoire canke ibindi bigo vyerekeye ivy'ukorora mbere no kwifatanya n'ibindi bisata nka izabu n'ibindi kugira ngo batere imbere. Urabona ko bakiri ku ntango. Bubahwa bashinga ntahe bafasoni gwaruka, kuvyerekeye kugira akamaro ikibano, iri shure kaminuza ntiryibana, rikikijwe n'abantu n'ibintu, ntirikorera mu gahinga kanyaganande. Ni ngombwa rero ko twararika abo babanyi rikarondera ico bamarira. Dusavye rero ko abarirongoye n'abigisha baryo bashinga imigambi yofasha abenegihugu gutera imbere. Nk'akarorero, jotunganya ibiganiro bijanye n'ingene bashinga imigambi, ingene barima kijambere, ingene bavomerera imirima mu gihe cici. Jofasha mu kugirira isuku igisagara ca Matana, mbere bagashika no mu gisagara ca Bururi. Akandi karorero keza, iri shure kaminuza ryoshinga imigambi yo kuvana abana birigwa bariyerereza mu gisagara ca Matana, bakabikorana na komine ya Matana. Bubahwa bashinga nahe bafasoni gwaruka, ubu ngomba ndabahe abundi ubuhanuro butatu umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yampaye. Ubwa mbere nuko iri shuri kaminuza ryiza riri muri komine ya Matana ritoguma ari shuri riza gufasha abanyamatana gusa. Oya namba. Nirifashe abari muri no province yacu ya Burunga, ahubwo rizobe kaminuza y'abarundi bose. Dushaka kubona abarundi bava mu Cibitoki, bava mu ntara ya Gitega, ya Bujumbura,
ya Rumonge nga hafi yacu, ya Rutana, eka imihingo yose. Mbe ibere na kaminuza yake n'abantu bari bava hakurya y'amazi. Rizobe ryo bita kaminuza international. Aho hazovugwa indimi zose, idarapo z'ibihugu byose rihagarara ngaha. Ikazoranguka neza bifatanije n'abanyamatana mbere n'abarundi bose bari mu mihingo yose. Ikindi ca kabiri yampaye nza kubashikiriza nuko iri shuri rya kaminuza rya Matana ryo kwama rikora rishiramo akanovera keza mu nyigisho yazo. Ivyo rero bikaba atari ibintu vyoroshe, bisaba abigisha bazi buhinga, ivyigwa vyo korora n'ivyigwa vy'uburimyi, eka n'ivyigwa bijya bavuze yuko avyo kwitunganya ari byo jezo strategique mu kinofunofu. Ivyo rero navyone bo bikora bakurikije impanuro nziza n'amategeko yashinzwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Ikindi cya gatatu nuko nkuko washikije ikiganiro yabivuze, nuko ino kaminuza itwikorana yonyene yo kwifatanya n'andi makaminuza. Ingingo ngenderwako iri shuri kaminuza ryihaye nuguha abenegihugu ubumenyi bw'akanovera bwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Nihangiro kandi rizoterera agacumu k'ubumwe mu ntumbero y'igihugu cacu igira iti Uburundi buba igihugu cifashe mu mwaka 2040, congere kiba igihugu giteye imbere mu mwaka 2060. Kukaba nkako iyo ntumbero ntiyoshoboka abenegihugu badafise ubumenyi bukwiye. Mwamenya ko uyo muyobozi mukuru yaciye aboneho akaryo ko kugurura umwaka w'ishure wa kaminuza w'ibihumbi 2024 ushira umwaka 2025.